Turasubiye kubaha yambu umwe mwese mudukurikirana muri amakuru n'ibiniro tugenda ducisha kuri iyi mboneshakure yacu kandi yanyu, imboneshakure imwe rudende ibashikiriza amakuru abagezweko ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Amakuru yacu rero reka tuyatangurire kuri iyi nkuru ya General Alain Guillaume Bunyoni, inkuru ziriko zirakwiragira ijya nino ku mbuga hwaniro, imbuga ngurukana bumenyi. Boba bariko baratangaza ko Bunyoni Alain Guillaume General yoba yatorotse ibitaro vya Gitega. Amakuru yo kwizigira yoba arayahe? Bunyoni yoba akiri mu bitaro nk'uko vyaciye bishikirizwa? Hari andi makuru nanone avuga ko hari akagwi k'abajenero bo muri CNDD FDD banse ivyo Varisito Ndayishimiye ariko arakora. Varisito Ndayishimiye ngo ntatora itiro acyumviriza ko General Alain Guillaume Bunyoni agihema umwuka w'abazima. Vyoba biriko birava kuki? Hari abajenero basavye Varisito Ndayishimiye ko yorekura yoha ikigongwe General Alain Guillaume Bunyoni akisubirako akagaruka bagafashanya mu kubaka igihugu, ariko ngo General Major Varisito Ndayishimiye yaraciye yanka ubwo busabe bw'abo bajenero. Abo bajenerali b'inshuti za Alain Guillaume Bunyoni boba aribo bariko barategura ukungene ashobora gutoroka mw'ibohero rya Gitega, bakaba aribo bamuhaye umupango wo kuba yo kwigwaza akaremba, akaba atavuga atumva anagaragaza ko atabona. Aho agwariye umuganga we akaba yarerekanye ko uyu General Alain Guillaume Bunyoni afise agahinda gakabije, agahinda gakaze yoba yaratewe no gupfungwa, agapfungirwa mu cumba ca wenyene. Ivyo rero biriko biravugwa ko Bunyoni yoba yarageze mu bitaro vya Gitega akaba yarahejeje no kubitoroka. Hari amakuru menshi cane ariko aravugwa ku mbuga hwaniro, imbuga ngurukana bumenyi. Amakuru tubazaniye ngaha kuri iyi nkuru ya General Alain Guillaume Bunyoni nuko Bunyoni atari yatoroka aho agwariye benshi, akaba hakikujwe n'abapolisi bakomakomeye cane batojwe, abapolisi karuhariwe, ariko ngo biyambitse impuzu z'igipolisi ariko n'abakomando basanzwe bagendanira umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Abakomando bo kwizigira yaciye atoranya ku buryo atanumwe ashobora kumugambanira, kandi nabo ngo bajanweyo batazinanye ku buryo atawahirahira ko yogambana ukungene General Alain Guillaume Bunyoni ashobora gutoroka ivyo bitaro vya Gitega, aho yaciye ajanwa kugwarira muri kino gihe biboneka ko aremvye cane, amagara mukitse. Abiwe nabo barabandanya kumutabariza kuko ntivyoroshe. Ngabatangaza ko rero General Alain Guillaume Bunyoni yoba yatorotse vyoba ari ububeshi. Narijya hari ayo makuru nyine yemeza ko hari akagwi k'abajenero ko bakinyegeje inyuma y'umugambi wo gutorokesha General Alain Guillaume Bunyoni, bakamuvana mw'ibohero, bakamuvana kandi muri ivyo bitaro vya Gitega, akaba ariho bazomutorokesha bamukuye. Ivyo rero nibiriko biragenda bivugwa, ariko ivyo kuvuga ko yahejeje kugenda akaja ngo muri Tanzania akaba ariyo aronka ubuhungiro vyoba ari ububeshi, ntago vyori vyashika naho bishobora gushika. Varisito Ndayishimiye nawe kuba Alain Guillaume Bunyoni yaravuye mu cumba yari yaramupfungiyemo, yari yaramuboheyemo co mw'ibohero rikuru rya Gitega, ngatagutora itiro, ntasinzira, ntahema, kuko ngo Bunyoni umwanya ku mwanya ivyo bavuga arashobora kubikora, barashobora kumutorokesha, kuko Varisito Ndayishimiye ntago nawe yizeye abajenerali bari kumwe muri CNDD FDD, kuko bose ntago bamushigikiye. Harimo n'abashigikiye General Alain Guillaume Bunyoni, naho nyine yisanze ari mw'ibohero, ariko hari n'abari bagerageje kumufasha gutoroka. Muribuka ko bamufatiye muri zone Mubone ariyo yarashitse
hafi n'umupaka mu ntara ya Bujumbura rirare, aho rero niho yafatiwe. Urumviriza ko yariko ararondera ukungene ashobora kujabuka agashika mu gihugu ca Kongo, ariko aho yari guca ashika muri Kongo yari kuba yanagiye nyine, ata muntu yashobora kuza kumushirako iminwe canke kumukozako intoki, yari kuba yatorotse Varisito Ndayishimiye. Kandi muri ico gihe Varisito Ndayishimiye nawe yari kuba ahuye n'ingorane iyo Alain Guillaume Bunyoni aca mutoroka ntamupfunge canke ngo amubohe nabo bafashanya canke abo rwari rwateguranye umugambi wo gutembagaza Ndayishimiye Varisito, umukuru w'igihugu muri kino gihe atwaye Uburundi. Ariko benshi bakaba babona ko Varisito Ndayishimiye kwanka kumva inama yagiye arahabwa n'abo bategetsi basangiye ubutegetsi, harimo Generale Alain Guillaume Bunyoni nyine, ngo arivyo vyakweze akarambaraye, vyakweze kumupfungira mw'ibohero rikuru rya Gitega muri kino gihe arimwo, babona ko nyine abohewe muri iryo buye, nk'uko amakuru abandanya adushikira abitubwira. Ni ingorane zikomakomeye cane mugabo ibiriko biragenda biba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Tuvuye kuri iyi nkuru iriko iravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi ku bijanye nyene na Generale Alain Guillaume Bunyoni n'amagara yiwe, reka tuje kuri iyi nkuru yatangajwe ku mutambukanyi w'umukuru w'igihugu ari we Angelina Ndayishimiye. Angelina Ndayishimiye mbere na mbere reka tubabwire ko yasohotse igihugu cacu c'u Burundi, akaba yagiye hanze y'igihugu cacu c'u Burundi, aho yafashe urugendo aja mu gihugu ca Namibia nk'uko amakuru ariko arabidushikira. Nanone turaza kwibaza imvo Gabriel Nizigama na Angelina Ndayishimiye ivyo bariko barakorera umushikiranganje w'ubutunzi. Kubera iki umushikiranganje w'uburantunga w'ubutungane? Kubera iki umushikiranganje w'ubutungane acunzwe cane na Angelina Ndayishimiye? Twaheruka kubaha amakuru ajanye n'ingene umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yakoze ibishoboka vyose kugira igisata co gufatana mu nda Direction Générale de la Solidarité Nationale kive mu minwe y'umushikiranganji w'ubutungane Artemo Katihabwa, maze arondera kugishira kwa Generale Gabriel Nizigama batazira Tibia, kubera yibaza ko Tibia nka Somambike wiwe kuva kera ari we yomworohereza gushira amafaranga y'ico gisata muri Fondation Mugira neza. Twarababwiye intambara hagati y'abo bashikiranganji babiri kugeza aho Perezida Ndayishimiye afatiye ingingo yo kubima bose ico gisata, aca agishira kwa General Leonidas Ndaruzaniye mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Twarababwiye ko mu nyuma Angelina Ndayishimiye yoba yasanze yarihenze, amaze kubona ingene Artemo Katihabwa aborohereza ivyasabwa vyose nko mu manza z'amatongo. Ku wa gatanu uheze mw'ijoro hari kw'igenekerezo rya 10 ukwezi kw'icumi umwaka n'ibihumbi 2025, Angelina Ndayishimiye yarasubiriye kwerekana ububasha bwiwe mu gutegeka ko uwari amaze imyaka 5 ajejwe kumugendanira charge di protocole
Rosalie Nahishakiye ari we agenwa kuba umunyamabanga yamaho secrétaire permanent mu bushikiranganji bw'ubutungane, agategeka kazina muntu n'iterambere ridakumira. Rosalie Nahishakiye azwi nk'umuntu wa Angelina Ndayishimiye, ubu agiye kumubera ijisho ricunze aritemo katihabwa. Dusanganywe ayandi makuru y'ibanga y'ingene Angeline Ndayishimiye acunze bidasanzwe uyu mushikiranganje. Amasoko yacu aho dukura amakuru, aho tuyavana mu biro kwa aritemo katihabwa, avuga ko uyu mushikiranganje atanahawe ububasha bwo kwitorera umwungirizi wiwe, assistant du ministre. Yabonye bamutegeka gukorana na Parfait Hatungimana. Mu biro vy'umushikiranganji bagize bati: ntihagire ico mwitega kuri uyu mushikiranganji, nta butegetsi na bukeyi afise. Abamugenye bo nyene baramukengera, bamufata nk'uwo bazotamika ivyo bashaka vyose. Kubona atajambo yagize mwigenwa ry'abazomufasha amabanga ni ikimenyetso c'uko acunzwe kandi atizewe. None atanashobora kugena umwunganizi wiwe, burya ubu usigaranye iki mu bushikiranganji bwawe? Umwizigirwa wiwe azoba nde? Uko biri kose umufasoni w'umukuru w'igihugu aritwararitse rwose ibibera mu biro vy'umushikiranganji w'ubutungane, ariko aramucunga bikomeye. Biragoye gutahura impamvu muri kino gihe igisata co gufatana mu nda cakuweho. Kumbure hariho izindi mvo zikomeye zijanye n'amadosiyo yo mu butungane. Ikindi kiboneka rwose ni inguvu zidasanzwe uyu mukenyezi afise ku mukuru w'igihugu no ku nzego zo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ibintu birabandanya gukomera cane biriko birabera mu biro vy'umukuru w'igihugu, mu rugo rw'umukuru w'igihugu muhira kwa Varisito Ndayishimiye, inzego zigiye zitandukanye mu bushikiranganji butandukanye. Biraboneka ko rero hari ibinyegezwa vyinshi kandi bikomakomeye cane ivy'ibiriko biraba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, vyategerezwa ko bigomba guhinduka atakirinze gusabwa. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akaza aritondera canke aritwararikira amabanga aba yahawe bamwe mu bategetsi, kuko baba bagenwe kugira ngo batunganirize igihugu, aho kugira ngo abo bategetsi batandukanye aba ari bo babangamirwa n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Igitega kandi naho barabandanya kwibuka umuganwa Rudoviko Rwagasore, imyaka 63 irarumanye iraheze agandaguwe, yambuwe ubuzima. Ibiriko biraba rero tukaza kubabwira iyi nkuru nayo iciye ku masonga mu makuru yacu ataha, mu makuru turiko turabategurira, mu makuru aza kuza gushika mu mwanya wabana natwe kugira ngo inkuru nk'izi ntizizaje ziragucika. Niba ukoresha ururimi rw'icongereza wafyonda follow canke ugakoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda suivre. Cuja ngaho fyonde sabone canke subscribe. Niba rero warahejeje gufyondako, tukaba tugukengurukira cane mwe mwese mwahejeje kubikora. Amakuru yacu rero tuyasozereye, amakuru kandi nakagaruka turabikebanuye. Amakuru yacu nagahwane.
naho ubutaha turabakunda cane.